kugira ngo n'ibintu bigende neza muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi bose tuva imuzingo kuko ivumbi ryatumutse, ibintu byakomeye, ibyitwa bya nyamugigima, icyitwa imiripuko ku rwego rwo hejuru nicyo kirimo kirumvikana mu gihugu cy'u Burundi. Munyemere mbabwire yuko muri iri joro ryakeye uwitwa General Neva, uretse kuba Imana yakinze akaboko, yari yishwe, ubu tuvugana akaba ari no mu bitaro, niwe yamaze kugezwa. Ubu ndaje mbabwira aho arwariye ndetse n'uko situwasiyo ihagaze. Ibi birimo birashaka gukorwa n'abandi, rero bimeze bite? Ariko mwaba n'Imana, nari ngiye nirukanka cyane, nari nabanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, n'abantu kandi b'agaciro burya rwose, tunabaha ikaze by'umwihariko dore yuko twatangiye n'ukwezi gushya. Yes, tubaye ikaze rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, mu Burundi bari muri Coline Mujejuru Munanira, bari muri Coline Orangara, Coline ya Tongo, Coline ya Kinazi, bari mu makorine agiye atandukanye, tubaye ikaze. Bari mu bice bigiye bitandukanye, Kenya, Tanzania, Malawi na South Africa, bibereye United Kingdom, Zimbabwe, Zambia, ariko kandi bari mu Bubiligi n'Ubufaransa, bari Amerika ndetse na Canada. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi rero zikurikira, cyangwa se mu makuru akurikira ugomba gutega amatwi, utagomba gucikanya. Uwitwa General Neva, ubu tuvugana we n'umugore we nta nubwo bari kurara iwabo mu nzu, hari ahandi hantu bari kurara hadasanzwe, nyuma y'uko uwitwa General Neva muri iri joro baraye bamuhushije. Ese byagenze bite? Bimeze bite? Gitega ivumbi ryatumutse, umuriro watse. Munyemere mbabwire yuko rwose ahitwa Igitega, nyuma y'uko uwitwa Gervas Ndirakobuca bamwirukanye, ndetse iyi politike iriho y'igihugu cy'u Burundi ikaba irimo igenda ikimbiza abanyapolitike bakomeye muri CNDD FDD. Munyemere mbabwire yuko rwose ubu tuvugana harimo ikintu nakita amacakubiri arimo aravuza ubuhuha, bamwe bakaba barimo bashaka kwicana, nko muri iri joro ryateye rwose ku muhanda Gitega Bujumbura, neza neza rwose werekeza mu mujyi, umugore uwitwa Ndakugarika bari bamuhitaniye, Imana nayo iza gukinga akaboko. Ibyo biri gukorwa n'abandi, bimeze bite? Ese zaba ari Red Tabara, byaba ari inzego z'ubuyobozi zikomeje guhigana zikoresheje FDLR, byose gatanu kuri kagenzi kako, turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira hano za Bujumbura, turebere hamwe igitero cyasubijwe inyuma. Iki gitero kikaba ari igitero ngo cyari kigabwe n'abantu bari bambaye imyenda ijya gusa n'iya polisi, ariko bikanavugwa yuko hari n'ubundi mu bakoraga ibi bitendo, by'umwihariko byo gutangira imodoka z'abayobozi bashaka kuba by'umwihariko babakura mu nzira. Turaza kubikomozaho. Uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana yamaze kubaka indake iwe mu rugo, ndetse hari n'amakuru menshi dufite kuri aba barimo barebe n'indi kuri yo, n'abandi banyamuryango bakuru ba CNDD FDD barimo abitwa ba General Prime Niyongabo. Amakuru tubafiteho ni menshi, ni byinshi tugiye kubagezaho by'umwihariko bidasanzwe. Turaza kugaruka mu Kirundo, tuvugana umutekano kuri kote y'Abarundi wakajijwe mu buryo navuga yuko udasanzwe, abasirikari barimo barongerwa ubutitsa, nabyo turaza kubikomozaho, uraza kumenya impamvu yabyo. Turaza kugaruka ahitwa muri ibice bya za Uvira, turebere hamwe iby'Abarundi 300 baguye muri ambushi, hagapfamo 150. Ibi nabyo turaza kubikomozaho. Turaza kunyarukira hano za Cibitoke, turebere Katanyama z'aba FDLR ngo zaraye zifashwe n'imbonakure, nyuma yo kubasanga basahuye bya bindi byo kwimakaza FDLR byatangiye kubakoraho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe, biraza kugusaba kuyikora kugira ngo tugendane neza, by'umwihariko muri rusange. Ndabona hano banyandikiye ati ndi kuri yo, ubu tuvugana yamaze kuba ahungana na famiye ye, by'umwihariko barimo barajara mu rugo rutari urwabo, nyuma y'uko rwose ngo iperereza rimaze iminsi rikorwa, ngo uwitwa General Neva arikora, ngo byagaragaje ko 65% nubwo bari kumwe nawe muri guverinoma, ariko ngo iyi guverinoma uwitwa Reverien Ndikuriyo ashaka kuyikimbiza uyu General Neva akaba atayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Ndabona ari ku mutalamu arimo agenda anyandikira, ndabona yambwiye byinshi bigiye bitandukanye, turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose
tuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero rwose we icyo usabwa gusa nta kindi. Ndabona abadede batangiye gupfa amatora atarakorwa. Ibara rikomeje kugwira igihugu cy'u Burundi. Drone z'intambara zirasa ku rwego rwo hejuru, nizo zikomeje kugenda zibarasa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rwose hano bakomeje kugenda bagaragaza ko ngo icyitwa indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zikomeje gukora ibara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu masaha y'ijoro akaba aribwo zirimo kugenda zikora amabara nk'aya ngaya yo kurasa abayobozi bagiye bakomakomeye mu rwego rwo kugira ngo aya matora ateganyijwe uwitwa General Neva ayayobore. Ndabona rwose umuvandimwe akomeje kugenda abinyandikira ambwira buryo ki rwose icyitwa abadede bakomeje kugenda bapfa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa muri rusange. Amakuru ni menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ahubwo munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo. Duhere ku nkuru navuga yuko idasanzwe ariyo witwa General Neva kugeza magingo aya wamaze kuba ahigwa mu buryo bukomeye, ndetse akaba ahigwa na bamwe n'ubundi mu bo ari kumwe nabo muri CNDD FDD. Impamvu mubwira ati uyu mugabo akomeje kugenda ahigwa nko muri iri joro ryakeye, iyi Imana idakinga akaboko we n'umugore we, ubuzima bwabo bwari burangiye. Bari bari mu modoka rero berekeza iwe mu rugo, ndetse ahangaha amakuru dufite bakaba bari bari kumwe n'umwana wabo mukuru, by'umwihariko bakaba berekezaga iwe mu rugo nka famiye. Imodoka yabo iza gutegwa mbushi n'abagera kuri 6 bari bambaye ngo inifomo zijya gusa nka kotoni. Abazi kotoni murazizi, ariko ngo zikaba zari zifite n'ingofero zazo, ku buryo neza rwose ushobora kuba warabareberaga ukagira ngo niba abanyeshuri ba kera babajyaga biga ari bakuru bambaye za kotoni, ariko ngo abangaba bakaba bari bitwaje intwaro. Amakuru mfite rero baje kurasana, by'umwihariko n'abarinzi babo bagera kuri 3 baranahagwa, ariko aba bantu n'ubundi baza kubirirwa irengero. Umugore we nawe bakigera iwe mu rugo ngo bafite indake, by'umwihariko mu bujyakuzimu, ifite metero zigera mu 130 mu butambike, ikaba ifite metero zigera kuri 15. Indake ngo niyo barayemo. Mwaba n'Imana boye na famiye yabo ngo bafite ubwoba bwinshi yuko ngo aba badede bashobora kuza kubahitana. Andi makuru dufite atariho ivumbi, usibye kuba abagabo bakomeje gukoresha indake, ndetse bahise batanga itegeko ibukuru mu nzego za gisirikare zibarinda ngo bagomba kumaramo icyumweru badasohotse. Ni nako ubu tuvugana, by'umwihariko abadede cyangwa se CNDD, bamwe mu bayigaragaramo benshi bakomeje kugenda baraswa, ariko kandi bakaba bari kurashishwa na drone. Izi drone ziri guturuka he? Maze iminsi mbabwira ni hari indege nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'Ubufaransa zikagwa hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport, zarangiza zikerekezwa ahantu hatazwi. Mwaba nk'Imana mwe, igihugu cy'u Burundi ni igihugu gishobora kuza kwisanga ahantu habi cyane. Buri muntu wese ashobora kuza kugisengera avuga ati mwami Imana gitabara. Reka ibi tubiveho bya General Neva ndetse n'abari kumuhiga, ariko amakuru dufite nuko n'ubundi biri gukorwa na Red Tabara zivuga ko zizagaruka mu gihugu cy'u Burundi nta butegetsi bw'amacakubiri bukibarizwa. Reka iyi nkuru duhite tunayivaho, ahubwo twigarukire gato mu nkuru idasanzwe by'abanyapolitike benshi nanone bagiye batandukanye bakomeje kugenda rwose nyamuneka bageragezwa kwicwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Abanyapolitike hano rwose nahoze mbona rwose ariko bakomeje kugenda bagerwa amajanja mu buryo navuga yuko buremereye, bashaka kwicwa mu buryo buremereye. Abanyapolitike namaze kubona rwose ari benshi cyane. Aba barimo abitwa Agathon Rwasa, hakazamo abitwa Bandakugarika, harimo abitwa aba bagabo ba Gervas Ndirakobuca. Ariko nubwo ibi byose birimo biranavugwa ndetse bakaba banashaka kwicwa, ibintu by'igihugu cy'u Burundi bisa nkaho byamaze kugaragaramo urujijo navuga rudasanzwe. Uyu munsi barahigwa n'aba, ejo bagahigwa n'aba. Ni ibintu ubona byamaze gucangana ku rwego hejuru, aho kugeza magingo amakuru dufite uretse Imana yonyine
ishobora gutabara igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza gukomeza kwisanga habi muri rusange. Ikindi kandi nababwira hano muri Uvira gato abagera kuri 300 baguye muri ambushi. Nyuma yuko baguye muri ambushi, amakuru dufite nuko 150 bahise by'umwihariko bahasiga ubuzima. Ni ku muhanda wavaga mujyi wa Uvira werekeza hitwa za Kiriba. Aba ngo bari bafite gahunda yo gukuramo ibice by'umwihariko byegeranye n'umujyi wa Uvira izasarambwe zamaze kugeramo. Ese ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Ibi bintu abarundi baraza kubishobora? Maze iminsi mbabwira iby'igihugu cy'u Burundi, mbabwira ni iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kwitonda, ni igihugu kigomba kwitonda ku rwego rwo hejuru. Mu gihe iki gihugu kitaza kwitonda, kikaba kimwe mu bihugu bishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Mwaba kw'Imana mwe ibi mukabipinga, nk'ubu tuvugana urugo rw'uwitwa Ndakugarika rukomeje kugabwamo ibitero. Uyu Ndakugarika nimba mumuzi neza bakunze kumwita Gervasi Ndakobuca, ariko batazi Ndakugarika niwe umaze iminsi wirukanwe n'uwitwa General Neva nyuma yo kugerageza ngo guhishira ibanga uwitwa General Prime Niyongabo. Nawe tuvugana bakaba bakomeje kumugera amagajanja. Ni politike navuga yuko ikomeje kugenda izamo amanyanga menshi cyane, ndetse aya manyanga bikaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda bituma igihugu gishobora kwisanga ahantu habi cyane. Bamwe baravuga bati dushyigikiye kanaka, abandi bakavuga bati dushyigikiye kanaka. Bamwe bagera hariya bakavuga ati turagushyigikiye nawe, ugabona abarwanya ubutegetsi ati nawe turagushyigikiye. Neva ntabwo tumukeneye ku ntebe, agomba kuyivaho igafatwa n'abandi, kuko imyaka maze ayobora nta kintu na kimwe yigeze tugezaho nka guverinoma cyangwa se nk'abaturage. Ibyo ugasanga ni ikibazo cyamaze guteza ibibazo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu umujyi wa Bujumbura ijoro ryakeye ni umujyi ngo wari uzengurutswe hagati ya bato ebyiri z'abasirikare ndetse na bato ebyiri n'igice. Abo bose ni abarimo baragenda barinda umutekano mu mujyi, byaba bambaye inifomu n'abatambaye inifomu, kuko amakuru dufite atari ivumbi ngo mu rwego rwo kugira ngo uyu mujyi batazawurasaho bikarangira banawufashe, ngo barimo baragenda barinda umutekano kugeza naho ngo bashobora kurinda umutekano, ukabona urujya n'uruza n'amaduka afunguye ngo ukagira ngo ni abaturage ariko ari abasirikare. Urumva yuko ibyo bintu ni bimwe mu bintu nyamuneka bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ubu Neva ashobora kwicwa, azisha kugeza ryari? Azisha kugeza ryari? Nimba ari mu ndake azayigumamo? Kaba abahungu bazamuhubuza yora, kaba naramubwiye ndavuga nti FDL wihaye kuzana muri icyo gihugu, reka utizikubite ku mabariyeri urebe izi bintu zigukorera, zitangire zaka icyo bita igitanzi. Nizimara kwaka gitanzi, abaturage batangira bakuvunya imere kugahira bavuga bati FDL kanaka niwe wazizanye, none reba ibyo tuzi kudukorera. Izi mbonakure washyize hamwe na FDL, imico iragenda ibimwe. Nimara kuba imwe bizagenda bite? Abaturage ntabwo barabahuye n'akaga gakomeye cyane. Ngira ngo muzi ibyo bakoraga muri RDC guturuka mu misozi ya Zabwiza. Mw'abantu b'Imana mwe, icyo nababwira cyo ibintu birakomeye, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ibintu isaha ku isaha bishobora kuba ibindi. Ku buhanga bw'ibyuma baze kugenda banatubwira iminota kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete turimo turagenda tugana ku musozo. Ati yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda kandi tureka cy'ikiro. Nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo. Twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo.
icya mbere hari ibiganiro bya Amerika u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Kongo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Kongo isa naho iguma yizuyaza itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Kongo, ingabo za Kongo zifatanije n'ingabo z'u Burundi, zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari w'abamercenaire ngo bava muri Colombia, ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option cyangwa ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Rumania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, ni n'abamercenaire na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Kongo, yenda no Burundi, ndetse Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Kongo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Kongo yose. Muri cya kiganiro mberukana ndavuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe, bokubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme, ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace
izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro, urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bariko barabona impinduka zo kuva muri za ideoloji z'amoko n'inzangano zitagira impamvu, zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ivyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nkuko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu ca mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaires nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza aho abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona yuko ibisirikare byo muri Afrika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'u Burundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga. Ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23
ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkorabaratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma ya Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, nishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidere, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyo shika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFC M23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afrika ariko rompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka inyungu, kubaka security ku nyungu za investissement z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nababwiye rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta, yaba igisirikare cyabo, yaba imikorere yabo bidashobora kuba security kuri investissement à long terme z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko Rwanda, Amerika, Uganda
ndetse n'u Burundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nico gituma rero burya abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurondera amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamwo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hari abantu baje nyuma nka bakabira, bariya bananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kugwana ubu n'ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu nabyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biha isomo. Hanyuma ikindi no yiha burya urasirazuba bwa Kongo mu cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC M23. Cyo gituma mu nteguro y'ivyohinduka y'ivyokorwa n'u Burundi nabwo ukwiye gushikwa kuri programme ya leta zikwiye guhindurwa kugira ngo akarere ka East Congo, aka karere kagatanga kugera epfo, iyi parti yose Swahilifone
ntabwo yashobora kugira amahoro mu gihe Burundi bukiri irindimukiro cyangwa ubwihisho bw'iyo migwi yose ibakinga cyangwa ikorana na leta ya Kongo. Rero muri make ibyo nagomba kuvuga nuko AFC M23 nimba afite n'abayifasha bayishigikira bakwiye kwicara hamwe bagakora porogaramu ndende bagatahura ubwo bujanja bw'ibiganiro bisamaza leta ya Kongo, ngaho yirutse Doha, ngaho yirutse Uganda, ngaho yirutse Washington, ngaho birutse Angola, ngaho birutse umenga bahereye Arusha. Urumva baguma bayerera mu isi yose barondera ibiganiro badashize ku mutima, batifuza ko amahoro n'intwaro nziza yasasagara muri Kongo, ariko bikaba ari ibiganiro vy'uburyarya vyo gusamaza vyerekana nubwo babishira ku mukono bakavyemeza, kuvyitondera no kubishira mu ngiro waba umugani. Muri make nivyo nagomba gushikiriza nyuma yo gukurikirana amakuru atandukanye, ibivugwa hanze, ibivugwa n'abanyaburayi, ibivugwa n'abanyamerika, ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nagerageje gukusanya kugira ngo nkuremo igitekerezo kimwe cotuma tubona intumbero yuko ibintu biriko biragenda. Kibazo rero aba bakolombiya nabo baza, sinzi nimba bazosubira kugirirwa imbabazi nk'izo bagiriwe bariya bandi b'Abaromaniya. Murabona uko bamaze gutsindwa biviriye Goma bagaca mu Rwanda, n'imigwi ya Sadeke ikicira mu Rwanda ikigira. Nibaza yuko mu nteguro y'urugamba rukwiye gukurikira hakwiye gutangwa icigwa kuri iyo migwi iva mu mahanga iza kwisukira mu karere k'ibiyaga bigari. Bamenye ko mu karere k'ibiyaga bigari hariho ingabo zihagije kandi zishobora kugarura umutekano, si muri East Congo gusa, ahubwo mu gihugu cyose icyo ari cyo cyose cyo muri Afurika ndetse n'icyo ku isi. Abaganda, aba AFC M23, abanyarwanda n'ingabo zishoboye kwestablisha amahoro ahantu hariho hose. Kimwe gusa icyo nifuza nuko abagaba b'ingabo b'ibyo bihugu boja hamwe bagategura urugamba rurimo isomo ryo guheza ibindi bihugu n'iyindi migwi y'abamercenaires. Ikintu twokuramo canke cyo dutera ubwoba gato nuko ishobora kuba inzira ya Amerika yo kongera kwigarurira ibihugu byo muri East Africa canke kwigarurira Afrika. Ya ntambara Ubushinwa, Uburusiya n'ibindi bihangange by'Uburayi na Amerika bagwana kugira bigarurira Afrika, byerekana yuko yoba ari ntambara yuko Amerika yoba itsinze iyo ntambara, igatsinda Uburusiya, igatsinda n'Ubushinwa, igatsinda nini ya bloke ya Eastern bahura bahangana ku ruhande mpuzamakungu. Birerekana yuko ibihugu bibiri, u Rwanda na Uganda, tutabeshanye ariwe byagize uruhara runiniya mu kuba bohereza intumbero nziza y'ibiganiro bishobora kuba muri Kongo kandi bishobora kugarukana amahoro. Nari nababwiye ko u Rwanda na Uganda bifite ubushobozi bwo gutegekera Kongo kugira ngo yemere ibiganiro by'amahoro kandi reke politike mbi zo kubika imigwi igwanya ibihugu bituranye. Kuba turabona yaba imigwi igwanya Burundi, imigwi igwanya Rwanda, imigwi igwanya Uganda yubatse ibirindiro byabo mu gihugu cya Kongo. Ariko mu gihe Kongo, u Rwanda na Uganda bifatikanije, narababwiye ko byatwara amasaha 28 kugira babe bacicikesheje intambara zose n'ubugizi bwa nabi n'imigwi yose ikorera mu burasirazuba bwa Kongo.
Kongo rero kuba yagaruye akenge ikabona yuko kwiyegereza Uganda, kwiyegereza u Rwanda aribyo bishobora kuyifasha kuja ku murongo w'iterambere. Niyumvira yuko ari inzira nziza iyo ibi bihugu uko ari bitatu byari kubikora imbere inganda zitaratikira, byari guhesha icubahiro